Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo y'isanganiro nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Hagiye gukorwa ibishoboka byose kugira umutekano ube wose mu makambi y'impunzi, vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihe hahimbazwa kuri uyu wa mbere umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Abantu bagera ku bihumbi 5 bava mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nibo bitezwe mu Burundi kuva itariki 5 gushika 12 Nyakanga, ikizoba kibazanye n'akamaro kaco. Ni mwidonido ryano makuru, mu mwanya nidonido. Reka nsubire kubaha ikaze muri ano makuru. Inama nshikiranganji yakoranye mu ndwi iheze yaremeje integuro y'ibwirizwa risubiramwo irigenga abakozi ba leta mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wa leta yasomye icegeranyo gisozera iyo nama, yavuze ko iyo nteguro ije kwisunga politike nshasha ikuraho ubusumbasumbane bw'imishahara. Tumukurikire. Bishashi integuro izanye ni bikurikira: irafatira ku mugambi wa leta wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara leta yemeje muri ntwara n'umwaka wa 2022, irakuramo ingingo zisangijwe n'ibisata by'indero n'ubuvuzi, irashira imbere umwimbu umukozi yashitseko nk'uko bitegekanijwe n'umugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta. Iyi nteguro nshasha iratunganya neza itangwa ry'amanota, hakazorabwa hanini umwimbu umukozi yashitseko. Mu bijanye n'imishahara gishasha integuro izanye n'ikugwaho ry'uturusho twose tuhari ubu, umushahara ukazoshingwa hafatiwe kuca umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Umushahara w'umukozi uzobugizwe n'ibi bikurikira: hashobora kujamwo akiyongera kavuye ku kwitanga bidasanzwe, umushahara w'ifatiro kimwe bita mu Gifaransa salaire de base, amafaranga ajanye n'akazi akora par emploi, hama n'amafaranga yo gushigikira umukozi kubera umuryango wiwe allocation familiale. Amahera yandi ashobora kwiyongera ko azobafatiye kuca umukozi azoba yamaze ku giti ciwe wenyene, nk'uko umugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta usanzwe ubitegekanya. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje. Mu vyashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira: imyaka yo gukukura izoja ku 60 ku bakozi bose ba leta. Ubwa kabiri, kwibutsa ibisabta vyose vya leta ko guhera muri uyu mwaka w'amahera ya leta mwaka wa 2022 ushira mwaka wa 2023 abakozi bose bazotegerezwa gutera umukono ku masezerano y'ivyo bategerezwa gushikako. Amakuru twabateguriye arabandanya. Mu ntwaro ibereye, abatware bahamagarirwa gushira inguvu mu kugwanya igiturire, akamo batewe kuri no wa mbere mu gihe hugurugwa inama ya bose kubatwara ibisata vyo kugwanya ibiturire muri Afrika. Abitavye iyo nama bamenyesha ko bafashe iya mbere vyotuma Afrika itera imbere. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Sheila Irambona. Abaseruka ibihugu 30 bari bahanye isango mu Burundi kuri no wa mbere mu nama ya bose ihuza abatwara ibisata vyo kugwanya igiturire muri Afrika. Umunyabanga mukuru w'igisata kijejwe kugwanya igiturire mu Burundi amenyesha ko iyo nama arakaryo gahawe abatware kugira barahure ubwenge ku bikorwa handi mu kugwanya igiturire. Ubwa mbere hari akarusho kuko haba abantu bungurana ubwenge bakaraba aho bageze, hanyuma n'ubundi twabwigirako. Nubaho ikintu gikomeye cyane nk'ibi vyerekeye kugarura amatungo yibwe. Uburundi gushika no muzi nta teko rihari ryo kugarura amatungo yibwe. Ico kintu tuzociga cyane, mwabonye mbere n'icivuga ko ari gucungira amatungo y'igihugu mu kugarura amatungo yibwe.
mu baje muri iyo nama arashima ko batoye ko iyo nama ibera mu Burundi, amenyesha mugabo ko hakenewe ko abategetsi berekana iya mbere mu kurwanya igiturire. Muraza mabi y'igiturire ntawe yagaruka ko ahantu hari igiturire nta terambere rihabazwa, ahantu hari igiturire nta kimwe twita intwari ibereye gishoboka, nta mwidegemvyo w'abantu ushoboka. Igiturire n'umwansi w'amahoro muri rusange, n'umwansi w'umuntu muri rusange. Rero nibaza neza yuko igiturire kigomba kugwanywa n'umuntu wari we wese, cyane cyane abantu bashizwe imbere n'abanyagihugu kugira ngo babatware. Iryo shaka hatabaye ishaka rya politike rivuye hejuru, cyane cyane mu bakuru b'ibihugu, nta kazoshoboka. Iyo nama ikaba ibaye atategeko rijeje kurwanya igiturire rihari. Kimwe mu vyasabwe no witavye iyo nama nuko iryo tegeko ryohaba. Urakoze Sheila Irambona kuri iyo nkuru. Indwi yahariwe isuku no gukingira ibidukikije yatangujwe muri komine Mukaza kuri uyu wa mbere. Urongoye komine Mukaza Renovasi Ndayihebura akaba yasavye amashirahamwe akoresha kenshi ubu mwanya kwico gikorwa habo kigira icabo mu gutegekanya aho bata imicafu. Yongeye amenyesha ko inyuma y'amezi 3 hazoba gusuzuma uko isuku rimeze mu ikomine arongoye. Tumukurikira. Tuje rero gutanguza indwi yose yahariwe gukingira ibidukikije hamwe n'isuku n'isukura. N'indwi tuje gutanguza kubera byabonetse neza yuko naho utwigoro twakoze twari twinshi kugira ngo dushobore gushira ino komine yacu ku rwego rw'isuku n'ibindi bisagara biteye imbere, hacibonekeza yuko hariho abenegihugu bataratangura umugambi w'isuku n'isukura ujanye no gukingira idukikije. Haracibonekeza abantu bata imicafu mu mabarabara, yaba amacupa y'amaplastike, yaba amasashe, yaba ibipapuro, yaba amakarton, canke mbere iyindi micafu y'ubwoko bwose iracaboneka mu bice bimwe bimwe. Tuje rero kugira ngo dufate indwi yose, twebwe nk'intwaro, mwebwe nk'amashirahamwe yaba yasanze afise inyungu canke adaharanira inyungu, kugira ngo tuje hamwe twigishe kunzu kunzu, ku rupangu, abo tudashanze mu nzu zabo tubasange ku kazi aho basanzwe bakorera, canke mu masoko, canke ku bituro vy'amabisi. Ivyo bizotuma abenegihugu bose bari muri no komine ndetse n'abayigendera baronka ubutumwa bujanye n'isuku n'isukura ndetse no gukingira ibidukikije. Turashaka yuko amashirahamwe yose akorera mu bijanye n'amaplastike, twovuga cyane cyane amashirahamwe akora amaju n'amazi, yuko vy'ukuri iki gikorwa yokigira icayo. Bashire amapubere atandukanye ku mabarabara atandukanye kugira ngo uzoba ariko arihereza ibinyobwa bikorwa n'amashirahamwe yabo amenye yuko ari ikibanza aza gutamwo kajya gacupa. Turashaka yuko vy'ukuri hazogira igihe tugira ico twokwita evaluation mu mezi 3 ari imbere, dusanga vy'ukuri tuvuga duti n'imiburiburi turageze ku rwego rw'isuku wa 99%. Amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Haritezwe i Bujumbura abantu bagera ku 500 mu isabukuru Jama Fest igira gatanu y'imico kama mu karere ka Afrika y'ubuseruko, bishikirizwa n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bujejwe yinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Hari kuri uyu wa mbere hatanguzwa inama ya gatatu yo gutegura iryo sabukuru, akavuga ko Uburundi buzohungukira cyane mu bijanye n'ubutunzi. Tumukurikira. Mwumvise ko dushobora kwizera ko hashobora kuza abantu bashika nk'ibihumbi 5. Urumva bisaba integuro, uburyo,
integuro ingene abantu bazokwakirwa, integuro ingene abantu bazobaho, ingene bazofungura, amagara yabo bamaze gushika ngaha, umutekano wabo bamaze gushika ngaha. Urumva bisaba ibintu byinshi, nico gituma haba amanama atandukanye ahuza ibihugu kugira bitegurire iyo sabukuru. Sabukuru izoba guhera itariki 4 gushika itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ico Uburundi bwo kwitega nk'igihugu kizokwakira iyo sabukuru, mwumvise nk'akarorero abantu bashobora kwitaba iyo sabukuru. Umva ko ari abantu batari bake ku gihugu, no kuvuga abo bantu bazoza babe mu gihugu, batembere mu gihugu, bazoba mu mahoteli, bazoba aho bazoba hose. Urumva ko bazotegerezwa, hariho ikintu c'uburyo cinjira mu gihugu. Abantu bazotembera mu bigo canke icyo twokwita amasite touristique, ibibanza vy'iratiro bitandukanye, ibibanza vy'iratiro ry'akahise k'igihugu, aho aha n'ahandi bizotuma n'inyuma y'iryo sabukuru abantu bashobora guca bahurumbira kuza kugendera igihugu, kubera bazogenda bafise ishusho, isanamu nziza ku gihugu. Uburundi burafise ibintu ndangakaranga vyinshi, burafise ibintu bikorwa n'abahinga, ibintu mvabwenge bikorwa n'abahinga. Hariho abanditsi b'ibitabo, turafise abakina amareresi, turafise abakora ibintu bitandukanye. Mumaze iminsi mubona abakora imideri, nakaryo ko kuvyerekana, nakaryo ko gushobora kubidandaza, nakaryo ko gushobora gukorana n'abandi bahinga basanzwe bakora ivyo mu bihugu bitandukanye, bagashobora kuza nukugurura amasoko, kugurura amarembo kuri bo. Hasanzwe hari ikigo twita CFCIB gisanzwe kijejwe abo bakora ibikorwa mvabwenge. Ico kigo mu mugwi ujejwe gutegura iri sabukuru ku rwego rw'igihugu harimwo userukira ico kigo, hanyuma twebwe tuca duca muri ico kigo kugira bashobore kumenyekanisha iryo sabukuru, hama bashobore no kwegeranya abantu bashobora kuza no kuzana ibintu vyabo kugwayanisha muri iryo sabukuru. Imbere yo gusozera ano makuru tuje mu gisata c'inkino. Amafaranga y'abanyamerika 140 niyo Fondation P Burundi izokwishura ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'u Burundi FFB mu kiringo c'umwaka umwe. Mu kiganiro Reverien Ndikuriyo yahaye abamenyesha makuru kuri w'Imana, yavuze ko yayaguranye yubaka ikibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Complex kiri mu ntara ya Makamba. Tumukurikire. Twarabandanije rero turavuga tuti kubaka biragoye, reka tube turahakinira, turazana umusezero mubona. Uyu musezero ni umusezero waguzwe ku bufatanye bwa Fondation Pax Burundi na Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi ku mafaranga atanzwe na CAF $140 vy'amadolari niyo Federation izemwo. Muga kandi masezerano twateza ko twayasubije, mugabo kubera twari bwaheze kubaka, murumva nk'ubu uko twatanguye tuzotanga kwayinjiye, nuvuga yuko ayo mafaranga mu masezerano cyatanga kuyasubiza. N'amafaranga tushimira wararongoye ishirahamwe rya CAF Hamad yavuze ati ibyo ari bwa mbere hamwe hari amafaranga muri Afrika agiye mu mugambi w'iterambere. Ni rero mubona tukibaza rero yuko gushika mu mwaka uza mu kwezi nk'uku ayo mafaranga 140 vy'amadolari zatwaje kubisubiza ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Rero abanyamakamba cyo tubasaba ubwa mbere nuko boza baraza ku kibuga bakaronka bagahindura ibyo baba bariko barakora kugira no mutwe hahinduke. Hanyuma ikindi naco n'amahoteli, dufite ingorane z'amahoteli Makamba, naho muvuga ko yuko ikibuga cyo gikwije, ndaza kwigarukako mugabo ntitugira n'amahoteli, ntitugira n'ibitaro basaba muri CAF. Izo zose ni ngira marabonye mu kwezi kwa12 igihe twakinukino go gusezera mu ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, twavuze ko tugiye kubaka ibitaro. Urumva rero nukwegane, ntimuze unavuga ngo iki kibuga ngo irashaka kwakira inkino, hari ibindi bashaka kubwira.
babwira ati nta hoteli 5 étoiles cyangwa 4 étoiles iriho nta hospitali hafi iriho yo kugira urumva n'utuntu dukwegana. Ni hano amakuru twabateguriye aciye arangira mwakoze mwese kuyakurikira ndashimiye amafashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma mugire ibihe byiza na televiziyo Isanganiro.